Reka subire ndabaha ikaze mwese inshuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro tutambutsa ku isheni ya Nyumurudeni ya Isange TV, isheni bashikiriza amakuru ndetse n'ibiganiro byabigezeho kandi biba byakura amatoza muri rw'ikirundi. Reka mbahe ikaze amakuru yacu yo kuri iyi saha, nace cane amakuru tugiye gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Reka amakuru yacu tuyatangure mu gisata kijanye n'umutekano ngaha mu Burundi, nyuma yuko intambara imaze iminsi yarabyageje muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ndetse umugwi witwaje ibigwanisho wa AFC M23 ukaba uriko uratera ushaka kujabuka mu Burundi. Perezida Ndayishimiye kuri ubu ngubu ahagaritse umutima, yafashe ingabo itsinzi acucagira ku mupaka huza Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ndetse n'u Burundi. Mu gihe kandi mu minsi heze hamaze iminsi humvikana ibisasu bikomeye ngaha mu Cibitoke ca Rugombo, ndetse abanyagihugu kuri ubu ngubu batekewe n'ubwoba bavuga ko ibintu bishobora kuba bibi cane, ndetse intambara yasubiye gufata undi murindi. Mu gihe kandi abanyagihugu bo batakamba bavuga ko ivyo bariko barahura navyo ari akamaramaza. Kuri irigenekerezo rya 15 kigera muri uyu mwaka, igenade yaratewe ngaha mu Cibitoke ca Rugombo ndetse irahitana abantu bashika 5, ariko kandi bikavuga ko ari ibisasu byo biriko biraturuka muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. No mu gihe kandi leta y'u Burundi yafashe ingingo yo kohereza abasirikare muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bagiye gufatikanya n'igisata ca Kongo FARDC guhangana n'imigwi yitwaje ibigwanisho. No mu gihe kandi ubwo Perezida Evariste Ndayishimiye yaganiraga n'abahagarariye ibihugu vyabo n'amareta ngaha mu Burundi, yabikomoje ko avuga ko intambara ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ngiye kuzoba intambara y'akarere, ndetse yanavuga ko atewe ubwoba n'impungenge zikomeye cyane kino ntambara ishobora kujabuka isaha n'isaha ikinjira mu gihugu cy'u Burundi ikava muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Abahinga mu vya politiki kandi nabo ngaha mu karere k'ibiyaga binini bavuga ko intambara Perezida Ndayishimiye yishoyemo muri Kongo gishobora kuzomusiga iheruheru, kuko abasirikare itsinzi b'u Burundi babandanya kugandagurirwa ku rugamba. Mu minsi heze twarababwiye amakuru ajanye no kungena abasirikare ba leta y'u Burundi FDNB babakubise ibisasu bagasubira inyuma bagahungira mu gihugu cy'u Burundi, aho ndetse kuri ubu ngubu hari amakuru avuga ko muri uko guhunga harimo n'abasirikare ba leta ya Kongo FARDC bahungana n'impunzi z'abanyagihugu ba Kongo, ibiko biranateza uruhagarara nangere mu Burundi ko hoba harinjemo n'abo mu migwi yitwaje ibigwanisho. Kuri ubu ngubu rero abanyagihugu bakaba biyubara bavuga ko umutekano isaha n'isaha ushobora guhungabana. Nuye kandi intambara imeze gutyo, ubwo Perezida Ndayishimiye yaganiraga na France 24 ndetse na BBC gahuza miryango, yavuze ko mu gihe ngo Uvira izobifashwe ngo nawe zuyaza ngazoca ajabukana Kirundo agafata umugwa mukuru wa politiki w'u Rwanda Kigali. Vyumvikane ko yashaka kuvuga ko azoca atera igihugu kibanyi cy'u Rwanda. Murabibuka mu myaka yaheze ubwo perezida mu mwaka wa 2024 Perezida Ndayishimiye ubwo yaganiraga n'ugwaruka ngaha muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, yavuze ko yiteguriye gutera igihugu kibanyi cy'u Rwanda. Yagiriza leta y'u Rwanda ko ishigikiye umugwi witwaje urwanisho wa M23 umuhungabanya umutekano mu buseruko bwa Kongo. Gusa iyi ni ingingo leta y'u Rwanda idahengeshanya guhakana yivuye inyuma, ikavuga ko atahuriye n'umugwi witwaje urwanisho wa M23 mu guhungabanya umutekano mu buseruko bwa Kongo. Si ibyo gusa, kuko leta y'u Burundi yo inagiriza leta y'u Rwanda ko ngo yo bishigikiye imigwi yitwaje urwanisho nka Red Tabara mu guhungabanya umutekano mu Burundi. Muravyibuka neza ko mu myaka waheze umugwi wa Red Tabara ugeze kugaba igitero mu Gatumba, ndetse abasirikare itsinzi b'u Burundi bakasiga gatwe, ndetse n'ingoro y'umugambwe CNDD-FDD muri ivyo bice nayo ikaba yarasambuwe n'umugwi witwaje ibigwanisho. Bityo rero leta y'u Burundi ikaba yagiriza leta y'u Rwanda ko ngo bifatikanya n'umugwi witwaje urwanisho wa Red Tabara mu guhungabanya umutekano w'u Burundi. No mu gihe kandi leta y'u Rwanda yo idahengeshanya guhakana ivyo yagirizwa yivuye inyuma, ikavuga ko atayihuriye n'umugwi witwaje urwanisho wa Red Tabara uhungabanya umutekano mu Burundi. Murabizi neza ko Red Tabara ikorera mu bumanuko bwa Kongo, ari naho ifise ibirindiro, bikaba rero ari naho itera ituruka.
Leta y'u Burundi yafashe ingingo yo kugara imipaka ihuza u Rwanda n'u Burundi ariko na cane imipaka yo hasi, ibintu byateje uruhagarara mu banyagihugu b'u Burundi bakavuga ko Ndayishimiye yabapfungiye amatara n'amazi, yamaze gupfunga amazi n'umuyaga nkuba ngo kuko yafunze imipaka ihuza u Rwanda n'u Burundi mu gihe abanyagihugu b'u Burundi bajabukaga mu Rwanda guhaha. Kuri ubu ngubu rero bakaba batekewe n'ibibazo bitagira uko bingana, ariko vyose bakavyagiriza Perezida Ndayishimiye ko ngo ari we yabigizemwo uruhara. Perezida Ndayishimiye mu kugara umupaka yavugaga ko ashaka gucungera umutekano w'igihugu ciwe, aho yavugaga ko ngo yagiriza u Rwanda ko rucumbikiye abasi b'u Burundi, ana cane avuga abasize bagize uruhara muri coup d'etat yabaye mu mwaka wa 2015, akagiriza leta y'u Rwanda ko ngo ibacumbikiye kandi abo ngabo icumbikiye ngo ari abansi b'u Burundi. Akavuga ko rero ngo mu gihe leta y'u Rwanda ngo yoba ifashe ingingo yo kubarekura ikabohereza mu Burundi ngo umutekano ndetse ngo n'imipaka izoca yugururwa ngo itazanongera kugarwa. Mu gihe kandi leta y'u Rwanda yo ivuga ko idashobora kubarekura bitanyuze mu mategeko, aho basaba leta y'u Burundi ko yobanza gusaba ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe impunzi ku isi HCR gutera ko umukono ndetse rikanavyemera ko abo bantu bagomba gutahukanwa mu mwidegemvyo, kuko nabo bafise ubwoba ntangere ko baramutse bashitse mu Burundi mu buryo butemewe n'amategeko bashobora kumererwa nabi, aho ndetse bamwe bashobora gupfungwa nk'uko bamwe n'ubundi bagipfunzwe abagirizwa vya politiki na cane abo bagiriza ko basize bagize uruhara muri coup d'etat yakozwe mu mwaka wa 2015. Bityo rero leta y'u Rwanda ikavuga ko mu gihe vyoba binyuze mu mategeko ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe impunzi ku isi HCR rikaba ribizi rikabatera ko umukono, leta y'u Rwanda yo yobaha izo mpunzi ariko bidaciye mu mategeko bidashobora gukorwa. Umuvugizi wa leta y'u Burundi Guilene Gatoni nawe yabikomoje ko avuga ko mu gihe ngo izo mpunzi ziri mu Rwanda ngo zotahukanwa cyangwa se ngo leta y'u Rwanda ngo yobarekura ikabahereza mu Burundi ngo byanka bikunda ngo nta kintu kizobuza imipaka akugururwa. Tumaze iminsi twumva ko leta y'u Burundi ndetse na leta y'u Rwanda kuri ubu ngubu vyose byafashe ingingo yo gucucagira abasirikare ku mbibe zavyo mu rwego rwo kwicungirira umutekano, ariko na cane mu gice ca Bugesera, Kirundo, Gasenyi, Nemba, aho rero ngo ibintu bitari byifashe neza mu minsi yaheze, ari nabwo hafashwe ingingo yo gushirayo abasirikare haba ku ruhande rw'u Burundi, ariko Burundi ngo bwari bufise ubwoba ntangere buvuga ko ngo bushobora guterwa n'u Rwanda, ariko kandi leta y'u Rwanda yo ivuga ko idashobora guhungabanya umutekano w'igihugu kibanyi, ariko nanone ikavuga ko igomba kwicungirira umutekano w'abanyagihugu barwo, bivanye n'uko nyine murabizi neza ko leta y'u Burundi Perezida Ndayishimiye yatangaje ko mu gihe Uvira yo bifashwe ngo nawe azoca aja gukana mu Kirundo agafata leta umugwa mukuru wa politiki w'u Rwanda ariwo Kigali. Gusa nyine iyo uravye ubona ko iryo ryari remetanya, kuko nta abahinga mu vya politiki bavuga ko ivyo atohirahira ngo abikore. Gusa leta y'u Rwanda yo ikavuga ko izobandanya gucungera umutekano w'igihugu ndetse n'abanyagihugu baryo mu rwego nyine rwo kurinda ubusugire bw'u Rwanda. Kuri ubu ngubu rero umugwi witwaje ibigwanisho wa Tabara nawo bikubira n'uganurwa ko wamaze kwinjira mu Burundi, ariko bikavuga ko winjiye winyegeje mu basirikare b'u Burundi FDNB ndetse n'aba FARDC bahungaga bariko barava muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo. Kuri ubu ngubu rero umutekano mu Burundi wasubiye kuyangara, Perezida Ndayishimiye yabuze ico akora n'ico yoreka. Kuri ubu ngubu rero ariko aratabaza amakungu ngo agire ico yomufasha. No mu yandi makuru, umushikiranganje ajejwe imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu Edouard Bizimana avuga ko AFC M23 itarava muri Uvira. Ivyo yabishikirije ku rubuga rwiwe rwa X rwahoze rwitwa Twitter. Ni inyuma yaho umuhari wa AFC M23 utangarije ko urekuye Uvira muri Repubulika Iharanira Intwaro ya Congo bisabwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo bashire mu ngiro bimwe mu byo bavuganye mu biganiro vy'Doha. Ariko kandi uwo muhari usaba ko aho uvuye atagisirikare ca Congo FARDC cosubira ngo kuhafata, bakabona ko ngo hakwiye kuja inteko mvamakungu.
uwo ajejwe imigenderanire y'Uburundi rero yarongeye ati ni ikindi kinyoma kigamije guta mu makosa amakungu umukuru w'igihugu ca leta zunze ubumwe za Amerika Donald Trump, umunyamabanga wa leta Marco Rubio ndetse n'abandi bakunzi b'amahoro. Leta y'u Burundi ngo yagiriza igihugu kibanyi c'u Rwanda kuba gifise umugambi wo gutera Uburundi, ngo ibisasu biheruka kugwa ngo ku butaka bw'u Burundi kuwa kane Kigarama mu mwaka mu Cibitoke ngo vyavuye mu gihugu kibanyi c'u Rwanda. Uwuserukira Uburundi muri ONU ambasaderi Zephirin Maniratanga aheruka kugira ati ukwihangana kurafise aho kugarukira, aha akamenyesha ko igihugu aserukira gifise uburenganzira bwo kwivuna umwanzi. Repubulika Iharanira Intwaro ya Kongo gusa nubwo leta y'u Burundi yagiriza leta y'u Rwanda ko yoba ariyo iriko irashaka ibitero mu Burundi, leta y'u Rwanda yo ntihengeshanya guhakana ivyo yagirizwa yivuye inyuma, ikavuga ko atahuriye n'ibitero biriko biragabwa muri Repubulika y'u Burundi. Kandi amakuru aturuka ku rubuga avuga ko AFC M23 ndetse ubwo yaraswagaho n'igisirikare c'u Burundi FDNB nayo rero ikaba yarasubije leta y'u Burundi ariho ivyo bibombe vyaguye ngaho mu Cibitoke ca Rugombo. Repubulika Iharanira Intwaro ya Kongo n'u Rwanda vyarateye umukono ku masezerano y'amahoro i Washington ahagarariwe na Perezida Donald Trump wa leta zunze ubumwe za Amerika kuwa kane Kigarama uyu mwaka, ariko intambara mu buseruko bwa Kongo zarabandanije gushika aho Uvira yigaruriwe n'umugwi witwaje urwanisho wa AFC M23, bituma ndetse abakongomani bagera ku bihumbi 65 bahungira mu Burundi. Muri ya nama shikiranganji yabaye ku igenekerezo rya 15 Kigarama uyu mwaka, nguko uko ibintu vyifashe nk'uko umunyamabanga mukuru wa leta Jerome Niyonzima abishikiriza. Icari ku rutonde rw'ivyigwa ni kimwe gusa, integuro y'itegeko risubiramwo irigenga amafaranga ratio budgetaire leta ikoresha mu mwaka wa 2025-2026. Uburyo butegekanywa muri iyo nteguro bwafatiye kwiduka ry'ubutunzi ku rugero rw'ibice 4.6% kw'ijana mu ntumbero yo kwagura ahatozwa amakori. Hari ivyahinyanyuwe harimwo kongereza ikori ku binyobwa vyambiye amabati, ivyuma vyo kubaka, imbaho ziva hanze n'ibikoresho bimwe bimwe vyo mu nzu. Kurihisha ingurane yahawe abanyeshure ba kaminuza ubu bari mu buzi. Gukuraho uturusho two kutarihisha amakori ku bidandazwa bimwe bimwe exoneration, gukurikiranira hafi igisata c'ubutare n'ibindi. Ivyo byose bifatiwe ko amafaranga ya leta yose atekanywa kwinjira mu kigega ca leta angana n'imiliyaridi 5,400, mu gihe kandi mu ntango z'umwaka washika miliyaridi 4,821 hiyongereye ko uduce, ni ukuvuga ko yiyongereye ibice 3.8 kw'ijana. Ayategekanywa gukoreshwa muri uyu mwaka angana n'imiliyaridi 5,571 n'ibice 9, mu gihe kandi mu ntango z'umwaka hari hatekanyijwe imiliyaridi 5,258 n'ibice 6, yiyongereye ku bice 2.2 kw'ijana.
Inama shikiranganje idasanzwe yakoranye ku munsi wa mbere yaremeje integuro y'ibwirizwa shingiro risubiramwo amafaranga leta ikoresha muri uyu mwaka wa 2025-2026. Itekanya ko amafaranga yose azokwinjira mu gihe ca leta yiyongera ko ivy'ijana bitatu bibice 8 mu ntango z'umwaka hari hatekanyijwe ko hazokwinjira imiliyaridi 4,821,800 kw'ijana nk'uko kandi ariko ngo hazokwinjira ayashika imiliyaridi 5,504 nk'uko biri mu cegeranyo c'umunyamabanga mukuru wa leta. Bimwe mu bitumye iryo bwirizwa risubirwamwo ngo harimwo intunganyo nshasha y'uturere tugize igihugu ndetse no gufatira ku kungene ubutunzi bw'igihugu bwifashe muri rusange. Jerome Niyonzima avuga kandi ko mu ntumbero yo kwagura hatozwa amakori hari ingingo nshasha zongewemo ndetse n'izindi zahinyanyuwe. Muri izo harimwo kongereza ikori ku binyobwa vyambiye, amabati, imisumari, ivyuma vyo kubaka ndetse n'ibindi, hamwe ndetse no kubuza abatsindiye amasoko ya leta kugura ibintu hanze y'igihugu mu gihe kandi mu gihugu ngo bishobora kuboneka. Ikindi ngo ni ukurihisha ingurane yahawe abanyeshuri ba kaminuza ubu bahejeje kandi bari mu kazi, gukuraho uturusho utarihisha amakori ku bidandazwa bimwe bimwe, hamwe ndetse no gukurikiranira hafi igisata c'ubutare ndetse no kukibyaza umwimbu ugwiriye. Bikaba rero ari byo vyaganiriweko muri iyo nama shikiranganje yari yateranye. Reka dushimire mwese mwari kumwe natwe mu makuru n'ibiganiro twariko turabashikiriza kuri iyi saha. Twe dusozereye ngaha, turaza gusubira mu makuru araza kuba agezweko kuri numeresha kuri yanyu mukunda cyane inkuru dende Isange TV nibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakora amatoza mu rurimi rw'ikirundi. Rero mashimire mu makuru yacu y'iyi saha twariko turabashikiriza. Twe dusozereye ngaha, tuza gusubira mu makuru araza kuba agezweho kuri numeresha kuri yanyu mukunda cyane inkuru dende ya Isange TV.